kuramukije wewe udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure ya nyari nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV no tubashikiriza makuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye kandi rwose tukabakorera amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Reka rero tudatevye tubagezeho ano makuru tubagezaho idoni rero impfunyapfunyi agira yibandeko. Abarundi bariko baratabariza bavuga ko abanyagihugu bariko batotezwa n'uwo bitoreye. Naho mu yandi makuru icegera c'umukuru w'ingabo za FARDC yavuze ko muri iyi ndwi batanguye ibitero vyo guhiga abagwanyi b'umugwi wa FDLR. Rero aya makuru n'ayandi tutabashe kubagezaho muri izi mpfunyapfunyi niyo tugiye kubagezaho ku buryo bw'idonido. Tabara abanyagihugu bariko batotezwa n'uwo bitoreye vy'ukuri baramutoye canka ibi nibije kwerekana ko atawamutoye ahubwo yagenwe n'umugambwe mu ngoro yabo. Abanyagihugu atakurya umuntu wabare batumye abavugizi b'inzego z'igihugu ko igihugu uhereye ku mukuru w'igihugu ko abakura ko umushinga amateka Ndangijimana Vincent w'Ikabarore mu Kayanza ya kera butanyerera ubu ageze gupfungwa uwihenze agaha amakuru umukuru w'igihugu uwo Vincent akomeye gusumba n'utwara inama nshinga amateka akomeye ngira gusumba n'umukuru w'igihugu kuki neva atakingira abantu bamuhaye amakuru kuki Gerasi atokingira abantu bo mu ntara avukamwo ko niwe utwara Vincent. Abagore abana baguma binyegeza batinya gupfungwa co kimwe n'abagabo babo. Abakozi ba Vincent nk'uwitwa Jean Marie niyo mubona yaguwe ko n'umusozi ibusiga uruti rw'umugongo ruravunika ubu vyose abikorera aho kumushuko rero ari ntiyivyura ntiyikoma. Uwo Vincent yaranse kumushumbusha yamubwiye ko azorinda apfa ataco aronse. Ayo mabi yose agaca ashimigwa na CNDD FDD bamutoye aserukira abantu gute kandi nk'ubu nibi bizohera aho. Avuga ko ubutungane abutwara, avuga ko iperereza ari we arigaba kiretse kwimba ibirombwe, keretse ko nawe imbere yo kuba umugwiza tunga yabanje kwimba ibirombwe ari umukozi witwa Poshen Ingozi. Ubu yarazi imvune iri mu birombwe ntiyobaye uwica agakiza. Gerasi kanguka tabara abanyagihugu nk'uko watabaye Mayondori igihe bapfa n'uvensa imodoka. Gerasi ibi biba vyose kuri Vincent niwe wafata iya mbere ugatahura ahandi atagikozwe akaruta akandi kazoguma kakarya. Neva vyabihanganye yavuga ko yakuye ku bantu ngwibi biruzuye. Ejo amatora araheze muzobwira abantu ko vyankiye hehe nk'uyu akora mabi agashimirwa. Tabara nk'uwo mukozi avundiye mu nzu. Icegera c'umukuru w'igihugu za FARDC yavuze ko muri iyi ngwi batanguje ibitero vyo guhiga abagwanyi b'umugwi wa FDLR bari ku butaka bwa Kongo nk'uko bivugwa n'ibinyamakuru muri ico gihugu.
Generali Yaharingonza Jacques yavuze ko ivyo ageze ku kibuga c'indege co rero ca Bangboka co mu gisagara ca Kisanani mu ntara ya Tsopo akerekeza mu kigo ca gisirikare ca Generale Bauma ahatangurijwe ivyo bikorwa. Umugwi wa FDLR ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ugaruka mu masezerano y'amahoro ya Washington yasinywe hagati ya Perezida Paul Kagame na mugenzi we Felix Tshisekedi wa DRC Congo. Ni makuru turababerera ko rero Dubai mu myaka 5 bazoba ari mu bihugu 10 vya mbere kwisi bigenzura ikirere. Umwami Sheikh Mohammed w'ico gihugu nyuma yo gushimira urwego rw'umutekano ko rweretse amakungu ko bafise ubwirinzi budasanzwe muri bino bitero vya Iran, atangaje ko Emirates igiye gusoka akayabo ka miliyari amadolari 48 mu vyo kugenzura ikirere. Akavuga ko bakoze bongera barongeka mwitazanure ibigenda juru 30 kandi ko bagiye gutunganya ubunyavyoga-juru bazoja mw'isi ya Marisi na Venisi mu mugambi wetwa Emirates. Na muyandi makuru rero ni yandi yongera ko ingabo za FARDC zatanguye rero muyandi makuru ingabo za FARDC zatanguye guhiga abagwanyi ba FDLR muri Kivu. Amakuru mashasha ava muri FARDC avuga ko igisirikare ca FARDC cyatanguye guhiga no gusumbura umutwe wa FDLR uri mu burasirazuba bw'igihugu kibanyi ca Congo. FARDC yasavye abo bagwanyi gushira hasi ibigwanisho bagataha iwabo mu Rwanda. Yongeye irahanangirije ko abazokwanka bazohigwa ku nguvu mu burasirazuba bwa Congo. Ibi bikomeje gushuha cyane aho imitwe itwaje ibigwanisho nka FDLR iguma ivugwa mu guteza umutekano muke. Kubwa rero ya niyo makuru twari tubafisiye none. Tubashimira wewe time Rwanda natwe makuru n'ibiganiro vy'uyu munsi, kandi rwose nitekano munezero ntangere kuba tugufise. Cyo tugusaba no kugira ukomeza ubana natwe, kandi amakuru ajya gushikira ku gihe ni mu nyuma yo kubona notification. Reka rero kuri we tutatanguranye tukugezeho zimwe mu ngingo nkuru aya makuru yagize yibanda muri aya makuru. Twabariye ko abanyagihugu bariko baratabaza, aho rero bavuga ko hari urongoye rero icirombe cimbwamo, aho rero afata abantu akabagira uko yishakiye, aho hari uwavundiye iwe atacakozwe kandi agakomeza akidegembya. Naho mu yandi makuru twabariye ko ingabo za Congo FARDC zateguye rero umugambi wo kwataka ndetse no guhiga abagwanyi ba FDLR, uvuga ko bagomba kurambika ibigwanisho hasi maze bagasubira muhira wabo mu Rwanda. Aya rero niyo makuru twari tubafisiye none. Rero nitekana umunezero ntangara kuba tubafise, kandi we utari afite na subscribe icyo utegerezwa no gufyanda ko maze amakuru akajya gushikira ku gihe ni mu nyuma yo kubona notification. Mugira amahoro y'Imana.